ni ibintu bigayitse biteye agahinda, biteye kubiri n'amategeko kwankira Dr Sahabo Christophe kwaja gusezerana iteka umuvyeyi wiwe akongera kamuhambana iteka, kandi ni ibintu rero kumwankira kwaja muri iyo funérailles y'umuvyeyi wiwe, ni ibintu rero bitwereka yuko amategeko agumaho nyangwa muri iyo dosiye imupfunze, kandi imupfunze biteye kubiri n'amategeko, biri mu karenganyo kenshi. Rero umuntu yovuga ati ivyo babikora mu kumubabaza no kugira n'abandi banyamitahe muri Kira Hospital badashobora no kuvuga ikintu na kimwe, babone yuko ari ibintu bikomeye, novuga nko kubatetanize no kubaterrorize, ntibavyura umutwe, bagume banumye, babe nk'aba esclave. Nico rero bariko barabikorera, hama amategeko arabimurekurira. Turavye ico twita la loi portant révision du régime pénitentiaire ivuga yuko umuntu w'umupfungu yabuze umuntu ico twikata kuri premier degré yabo umuvyeyi wiwe canke abamuvako, ubwo burenganzira bufise, ariko kuri we ntibabikoze. Ni ibintu rero bitwereka ko harimwo vyinshi, ari dossier politize kandi irimwo n'ibintu vy'amacakubiri.